bahohoterwa n'abande. Iyo umugabo yakubiswe n'umukenyezi Uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya 10 Kigarama 2024 umugwi ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH watunganije ikiganiro kubamenyesha makuru. Mu vyo abamenyesha makuru babajije harimwo itebagire kugwa ry'abanyororo bari mu bisabwa vy'ikigongwe catanzwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi, ihohoterwa ry'abakenyezi harimwo n'iry'abagabo n'ibindi. Cegera c'umukuru w'uwo mugwi Professeur Anacrenzo Habonayo yishura ati guhohotera abakenyezi bimeze gute? Mbere hariho n'uwavuze ati bahohoterwa n'abande. Tuvuze guhohotera abakenyezi, ikintu ca mbere tubona muri CNDH kiza imbere turavye ingendo twagiye turagira mu mabohero, nuko ishacu gufata ku nguvu abakenyezi bihari kandi ko ibitigiri ari vyinshi bahohoterwa n'abandi. Muri ico caha murumva yuko abafata ku nguvu murumva yuko bari mu gitsina gabo. Hariho aka kabazo agateka k'abagabo nako kameze gute? Nta bagabo bahohoterwa. Abagabo bahohoterwa cane gose barahari. Namwebwe muhira mu kibano murazi yuko hariho abakenyezi bahohotera abagabo. Mbese uretse naho abatwitura atari benshi babagabo, naha muri CNDH birashika bakaza kutwitura bariko abagabo bariko bahohoterwa n'abakenyezi. Ariko murazi yuko iyo umugabo yakubiswe n'umukenyezi, turavye aho tubaye ingene twakuze n'imigenzo, umugabo biramugora cane kubera iyo migenzo yamushize imbere nk'umuntu akomeye, nk'umuntu w'igihangange. Hanyuma rero kwemera yuko wakubiswe n'umukenyezi mu bantu ugaca usanga vy'ukuri umenga birateye isoni, ariko siko vyategerezwa kugenda. Abagabo rero nabo nyene bahohoterwa, turabahamagarira kwitura CNDH. Tubibutse ko hari mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina.